ku etage hejuru canke yari mu nzu nyene kuva ku etage igira kabiri ca ndatemba ngo hasi yari muri procedure yo gutoroka nyene canke bari yani yari karanshwanira ashaka nyene kuntera imbugita mabuja Aje bavuga ati hakomfa nta kundi nikaniruke casanga natemvye nyene kuva ku etage ya mbere mpaka hasi ugishika hasi uko biri kose warakomeretse bidasanzwe narakomeretse ukuboko kuravunika amaguru aracarahengama urumva Isaac TV Amahoro y'Imana bari namwe bakuvuzi ba Isaac TV hamva mukagira merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe nabizi nawe ugiye ati stories zose namuzisanga turagerageza kurondera stories zitandukanye story ku mukibano story ku wasani byose murabizi Isaac TV twaremeye ko tuzobazanira ama news amakuru ama stories yose yatangaje by the way narose story like ibabaje gato ariko ifise na byinshi twigisha nk'abana b'abantu nk'abarundi muri rusange iyo story rero no mwigeme cyangwa se no sister yafashe urugendo aja mu byo kuhangayika nyene kurondera ubuzima ariko mu nyuma acagira ikibazo bamukuye ku igorofa hejuru cyane aramanuka arakoroka byagenze gute uno musashise gute mu Burundi yagiye gari yabayeho gute byagenze gute yafuye iki nabo bamusunitse hasi hoho uno musabayeho gute bimeze gute yashaka iki ni musista nyine ubona ko atacabaye murabona ari gami hajya twamugendeye of course jewe na Drizo ati Isaac nukuri ni bien ko tumuyagisha kugira tumenye si byinshi si byatari gusa tuba dukeneye kumenya byinshi mu bidukikuje reka namwegere sister mambo poa meze neza gerageza basuhinduke kugira bakubone neza mu maso menga ntuboneka koza pole maskini pole amagufa ameze neza ni okay uko biraza none hindukira none reka nibakubona ntovyuka basi bicare nibikunda okay ntacyo riguma wicara amaguru ari cyo ya amaguru nyene yarababaye gatowe Skini Paul. Okay, by the way, reka duhere ku mazina. Amazina abakuzi kuzina. Ntwamisa. Amisa? Niyo nzima. Amisa niyo nzima. Amisa niyo nzima jenda kunda cyane kushaka kumenya amamuko y'umuntu like n'umwana wakangahe mu bana bangahe? Bondo umwana wa nyuma mu bana batandatu. Okay. Sawa. Umwana wa nyuma mu bana batandatu. Umuhererezi. Ya ndumuhererezi. Okay. Papa na mama baracane? Bose. Nishimye situation rero yo gufata urugendo uja mu bihugu byo hanze atacho bigutwaye warashimana ico gihugu gitubwira nco bitwaye byageze gute reka dutangure urugendo rwawe uvuye mu Burundi ucufata urugendo ugenda hari muri SAUDIA hari Qatar Kuwait Dubai hari muri SAUDIA hari muri SAUDIA wahavuye ngaharya hari muri 2018 mu kwa gatatu niho nturi indege bon kandi uri indege nyine Bujumbura uri indege Bujumbura Bujumbura nyene okay wagiye hari muri Kenya kubera hari kera mu aho mu Burundi ntibyari bwakunde urumva ko wagiye kera ma promotion ya kera waragiye hari yaho amara igiringo ngana imyaka 4 waruhabaye ko ari abantu benshi tugena tuyagusanga bamara iminsi 3-2 bikaca bihera biravana na hari ubushikiye ukiva ngahe Burundi washikiye he neza na neza umuji witwa gute bo nashikiye ku muji witwa Haire ya niho nashikiye ndakora umwaka biranka ca ndatoroka nja kuba polisi baca barampindurira iyindi nzu nyene ngenda gukora ku yindi nzu ndakora nyene nitwahuza n'uyo mu mabuja kwa nakorera umukecuru acarazangera imbugita asubira camena nyene nk'utoroka nyene ca ndatemba hasi aho nyene mu gutemba hasi wari umaze ukaza umwaka ukora muri Saudi hari imyaka 3 imyaka 3 kurumva washikiye muri contrat ucuja muri iyo nzu mu nyuma biranka ucuratoroka canke sinatorose ngenda mu gipolisi baca baramindurira iyindi nzu
baraguhinduriye iyo nzu rero baguhinduriye ndokasheshe niyo nagiriyemo ikibazo. Okay, muri iyo nzu urayishitsemwo wayikora muri wenyine? Nayikuramwo ndi jenyene. Wari umuryango w'abantu bangana? Mbo wari umuryango w'abakecuru babiri, umugore n'umugabo n'undi mukobwa wabo n'abandi bahungu nyene imisore. None ikintu cyatuma wumva neza ko toroka cari giki? Gutoroka nja mwibarabara kubera nari mbayeho nabi. None barabafata nabi gute? Passport babayikwatse, ibintu byose babayikwatse cyangwa babimeze? Mbo ugishika hariya passport barayikwaka bakayigumana, ibyangombwa byawe byose barabikwaka, ukaguma uko nyene ukora, ariko utorose ukaja mwibarabara uca wimenya. Sawa, iyo nzu rero, iyo nzu wagiriyemo ikibazo hari habaye iki exactement kugira rero ucuvuga ati no cyebirananiye ndigiri? Mbo nayiko ndababwira bamemba amafaranga baca baranga. Bari bafite amafaranga menshi? Amafaranga y'amezi 5. Amafaranga y'amezi 5 baranka kuguhemba, bivuga ati reka ngende. None kugenda nivyo byaciye bituma ugwa hasi? Waguye hasi uvuye ku etage hejuru canke yari mu nzu nyene? Ku etage igira 2. Ca ndatemba ngwa hasi. Yari muri procedure yo gutoroka nyene canke bari yari karanshwane nashaka nyene kuntera imbugita mabuja? Bavuga ati hakomfa nta kundi reka niruke, ca sanga natemvye nyene kuva ku etage ya mbere mpaka hasi. Ugishika hasi uko biri kose warakomeretse bidasanzwe? Narakomeretse, ukuboko kuravunika, amaguru aracarahengama, urumva nyatari. Aho rero umaze gushika hasi wararavye, ubwenge bwaratakaye? Ubwenge bwaratakaye, sinamenye iyo ndi. Nagiye gutora ubwenge ndi kwa muganga. Ninde yagutoye kwa muganga? Abo nyene? Mbo igisirikare nico cyanwaye kwa muganga, kuba igisirikare hari akimenyere gitembera mwibarabara. Ikica kirantwara kwa muganga, kirambaza ibibazo nyene. Wavuye ku igorofa ugwa mu rugo canke waguye kwibarabara hanze? Waguye kwibarabara hanze. Mama bujana cyo byababwiye navyo ntibashaka kumenya ngo wabaye? Bariya nta na kimwe nacyo bibabwira kugira urimenya. None cyari kintu ndakwibaza, wavuze ngo witwa nani? Amisa none Amisa exactement kugira habe abaye abantu bameruko cyangwa kugira bigenda uko niko kamere abaje ba boss bo muri SAUDIA canke kuko hariho nabandi durirwa kumva ngo bapfuye, abandi baza bamere nabi, haruraho hirya ejo yaje bamuteye ninda, ivyo byose bibakubira? Yani ababosi bahariya baratandukanye, hari abagufata neza, hari abagufata nabi, hari abakwica, hari yani baratandukanye, ariko si bose bameze nabi, hari abameze neza n'abameze nabi. Umaze rero urisanze mu bitaro, waciye ufata decision yuko ndatashe canke byafashe procedure gato wavuye kwa muganga ucujaye? Mbo navuye kwa muganga naciye nsafirishwa na serikali, igipolisi nyene cyaje kimbwira ati ntaye nta. Okay. Urero maze igihe kingana guturinga? Amezi 3. Bo baragukurikirana, baramenya ivyo urimo, baramenya situation urimo? No, ndimenya kira kintu cyose nyimenya. Passport barayigusubije? No, ntibashobora gusubiza. Leta yari ikigwa laisser passer ibara kwandikira nyene bakaguha laisser passer hamugata. Wari wamaze kuvyara, ufise abana canke? Mfise abana 2. None ariko nyine cyane nibaza, none kugira ugende hari ya misa abavyeyi barahari biki byari biteye? Birashikanye no kuvuga ati reka ngende kurondera agaparcela k'abana, niko benshi bikunda kubatwara hariya, bikunze ukakaronka, bidakunze basi kubera ni bahati nisi zimwe. None misoro ufise umugambi kuzosubira hiya? Nta mugambi ufise kweri, nibyo nabonye nasubirayo. Ariko kamwe biko biraza urukura avance buke. Ubu nimitende niko ndakira. Ni uri gukoresha amafaranga ko yari mu kwivuza canke nabagenzi nyene bagenda bagufasha canke nabavyeyi? Nabagenzi bagenda bamfasha, abavyeyi nyene bariranata uko bashoboye kose nyene. Normal hari umuntu umwanya ariko atumviza ko bavuga ati nanje ngira nigire kabisa muri Saudi, uhuye rero n'umuntu nyene ari muri izo procedure avuga ati jewe vraiment Amisa
sha meacha ende kutombolesha tu maisha mafu ikiba kibe uwo muhanura mboje n'ukuri abimbwiye irani no mubwiza ukuri ko ubuzima bwanje nanje nabaye muko nabaye mu buzima bukuri hariyo benshi umubwira ati bimeze uku akanka kuvyema akavuga ati umuntu kweri nashaka kungenda uyihura mbimubwira kuvyumva akavyumva atavyumva kimenya akishikira kirabira ko yari abakeneye kwirabira nka Toma bemeze babwiye ati hari yose sinziza ati mbaka nishikire mbaka yishikire arabe arumva amafaranga mupokera akahaba yewe yogenda ugasanga ashikiye hanu heza abaye ubuzima bwiza undi akagenda ugaca usanga abaye mu buzima bubi ariko benshi majority hagati ya benshi bashikira mu buzima bubi nabwiza benshi ni bande wowe uko benshi ushobora kubona bazi uravye amisa hagati yabarira cyane n'abatwinga cyane ni benshi ni kenshi urabona abakora hariya ego nta nzu nimwe itagiramwe agasembwa mbo hari aho ukora gaca usanga barakwiminja ariko agacara kawe kakaguha n'ahandi usanga baraguha umushahara ariko injya kuzironka kuba ari kibazo akazi kakaba kenshi ukagwara niba nakuvuze yani ntihabura agasembwa yani agakondisyo kaba kari muri iyo nzu wowe rero kubera ubuzi cyakuzanye uca wihangana ukabirenza kwa maso ya urushe naho ugitahira babandi bari mu makontra ko barabayiza active kuno mwanya ubahanura gutoroka cyangwa se babwira ati mwe kauke nituvuye hivyo hako mwotoroka muguma mazu yanyu mbo je icyo no babwira kubera kila muntu wese afise kungene abayeho hari uvuga ati reka mfe kwihangana uvuga ati jewe shishobora kwihangana kweri yani ko bimeze ariko urabona bose batoroka ntibatoroka ngo kubwo kubumvise ngo mahera menshi ari mwibano abari ubuzima bubi bababaye mwavuga ati je reka mfe kugenda mwibarabara Imana izo bimfasha izomfasha kubera hari uwina natangwa gume muri iyo nzu kina natawe kwacu usanga urahagwira ubuzima ibintu nk'ivyo reka mise ndakugore utubazo tubiri twanyuma akabazo ka mbere nashaka uduhe umuco gato kubijanye n'abakobwa baba mwibarabara hariya muri SAUDIA kuko uko biriko ushobora kuba warababonye canke bamwe munanavugana duhe ukuri ko badada basanzwe baba mwibarabara hariya muri SAUDIA ubuzima bw'abakobwa baba mwibarabara muri SAUDIA bumeze gute benshi barakunda kubagiriza yuko abakobwa batakora amakontra batakora amazu bari bipangiye bafite ubundi buzima bagina amadisque benshi bakora akazi ko kwidandaza canke se kuyararaza bamwe babone ko babisigura wewe rero ukuri nuko kwivanye n'ibyo umaze kubona n'ibyo umaze kumva mbo ibyo byo kuvuga ngo kujya gukora je narakoreye mwibarabara igihe kinini ibintu byo kwidandaza kwigura ntabyo nigeze mbona kubera ugiye mwibarabara haba hari umuntu w'umudarara nyene nk'ubu urashobora kumubwira ingorane zawe jemerewe nabo muri kontra ibi ukuntu kaca mubwira ati torokuze zo turagwigira akazi ugenda gukora hamuca utaha kubera inzu urariha ukahereza umudarara aba yakwakiriye amahera y'irasiyo ukazuramuhe kazi ko yashobora kukurangira akazi kukwezi ukagenda gukora ubonye ari habi ufite uburenganzira bwo kuhava ukitahira niyo tandukaniro rero ya uridegembya kubera mu madame agufashe nabi urisohokera ukigira agufashe neza ukabandanya mugakorana nk'amezi 2 cyangwa 7 cyangwa amezi 3 we bikuvako ubonye uko ngene hameze niyo avantage iri mwibarabara hari bavuga yuko hari abinashika banakanarongorwa nabo babasangaze hariya ni shaje sinzi kweri nabyo ndaba kubera hariya numva kila muntu wese bari mu igorofa yiwe nushobora kumenya ngo umubanyi wanje kujya abayeho gute nishobora kubimenya tubira kabanga hagati muri East Africa benshi ni bande bari hariya hagati Burundi Kenya Rwanda Tanzania Uganda benshi ni bande mbona ubwoko bwose aho buva bukagera abarundi abakenya yani ubwoko bwose nta bwoko na bumwe butari mwibarabara kandi bose batoroka bivanye niyo mpamvu batoroka bakaja mu ibarabara hamamisa mu gusozera rero shaka wewe warabaye muri Saudi imyaka 4 ari ikintu kimaze imisi kivugwa cyane kubijanye n'abahungu bari mu Burundi bajya amahera y'abakobwa bari muri Saudiya amisa duha umuco ngahagato we byarigeze gushikiraga no je nibirigera binshikira kwe amahera wigize urungi umuhungu akayafe oya okay bariho bayarungikira nk'ubivanye mukundanye ugasanga n'umuhungu mwahuriye muri Facebook mugakundanya nyene kwere akakurendegeza kwere n'urukundo urazi uyu uri hariya kubera utawubona mugabo iki uronse umuntu nyene aguwa mapenzi nyene mutomoto uraregera n'amafaranga ukamuha bariho vraiment ariko je sindi muri bo nta muhungu numwe yigiza kuri iri note
oya yego kuganira naraganira nawe ko dufigeze ku noti ariko rugize gukundana n'umuhungu nyene uri kurere kunako yego ariko ugeze ku noti kunsaba amahera cyambona ati uyu muntu icyamuzanye n'amahera okay sawa sawa nanje rero mbanzo muronka sinzi reka gushimira Hamisa merci baze neza byari ikintu numvise nkishika ngaho urafise ngo gahunda yo kuzogizinda gutemberera ibitaro hano batishoboye kuraba ico bafasha igahunda imeze gute iyo gahunda iri mu myiteguro rero ni naronka organisation yawe nije ndabishaka ushaka kugenda je nanje bamfashije mu bitaro baramfata neza nk'imfuvyi itishoboye vraiment cyo niyumvira ko nanje no bikorera abandi wow nice kabisa bisigura yuko ico nagira ndagusabye Hamisa reka warashimanje n'ukino message ngaha je ndasavye nuko niba ari abandi bakobwa bari muri bakoze SAUDIA Oman Qatar Kuwait n'ahandi bashaka bari mu Burundi Hamisa none si vyiza ko bokurondera mukifatanya mwese mukaja gufasha nabara bifuvyi ni bitaro ni nko mu bitaro ushaka kuzoja mu bitaro gufasha abafise ubumuga abantu bagwaye batagira ababaraba ibintu nk'ivyo urumva ko Hamisa waranatahura Imana yagufashije aho Imana yagukuye urona nkuba waranafuye wanashima ngenda gusaba ikintu nimba bishoboka hagize habonetse abandi bakobwa bakoze muri ivyo bihugu by'abarabu canke se ahandi wanashima bari mu Burundi bashobora kuba bashaka gufashanya nawe kugira muje kuraba muze murakora ibikorwa byiza by'Imana byohera Imana nkuko kindi baza ko mwishize hamwe mukagira initiative yo kuza murafasha abantu nk'abo ndibaza kuvyofasha nta kibazo vraiment nibyo byiza urashobora gutanga nimero ya telefone ya Hamisa ku buryo bagenzawe ariko kuraba ari mu Burundi Hamisa yo uko mwizangu acishana mimwe niponeshaga nanje kuko benshi ari benshi usanga bagiye barahura n'utubazo nk'utwo warashobora ugasanga ari habaye na mugenzi wanyu yaje Burundi ugasanga nawe yashikiye mu ngorane like hariho burya bumwe murafise burya bumwe base murafise ngene muhura mukayaga ko ndazi abari muri SAUDIA bo barafise ama group abahuza ariko bari mu Burundi umenga nta ma group yamufise kubera sinzi impamvu sinzi gituma kubera kitagutaguza ico kizo no bigira reka tutumanya tangire nimero ya telefone kuburyo umuntu wese ashaka guterera muri ico gikorwa cizugira ukore azoterera hama wanashima muzotegura umunsi rero myiza mugende rero murabe abo nimba ari bitaro nimba ari hehe usange muko mukuru gikorwa c'Imana ciza wanashima Imana ishobora kubafasha kabahizagirira muri aho nyene kuko Imana na kare na benshi amahera yabwo araribwa ntibamenye naho yagiye ariko urumva muri ngaha mwese muri korera ibikorwa byiza ugasanga bikogenda neza ego vraiment mboba bikeneye nta kibazo bazondondera kuri nimero ya 60 876 774 60 879 876 774 774 okay 774 okay 60 876 774 mwavyumvise rero nizo nimero za telefone za Hamisa note bien abahungu ni dushaka mutugore abahungu Hamisa ndabivuye basije kutuderange dushaka ariko kubiri kose harishobora kuba hariho n'abahungu bazima twati kubwa twogifashanya nabyo nyene birashoboka voilà nuko rero Hamisa ndagushimira ku mwanya duhaye nanje ndabashimiye kukigoro mwagize kuza kumbaza ego sha twari kumwe rero na Hamisa mwavyumvise twazi bitari biki yadushingiye intahe ivyo Imana yagira amufasha ingorane yagira acamwo ntiyapfuye Imana rero yaramufashije arakira Hamisa rero yatanze nimero ya telefone ati abakobwa bose bakoze muri SAUDIA muri byo bigo by'abarabureka n'ahandi muri mu Burundi ntaco bitwaye mwishire hamwe kugira mukore aga club iyi club izobafasha kuorganiza ibintu byinshi cyane warasha bizobafasha no gucungera ubutunzi bwanyu babandiza ya myidogo ngo hari umuhungu yatuririye amahera abakobwa uraza abantu bakobwa bishize hamwe nupfa kubarira inoti yabo nubu niba ari umuhungu yakuririye inoti wa mukobwa kurandaba wakoze SAUDIA Oman Qatar n'ahandi uri mu Burundi murondera Hamisa mwishire hamwe hanyuma Isaac TV muturondere ebana twambare nyene muzu fresh tubegwe n'igipolisi nyuma yacu ko inzego z'umutekano ziri ngaha kubwiwacu tugende tumufata uyo muhungu cyangwa se tumushengeze akurihe arabahungu Hamisa je na mandongo izo kesi sana ugasanga umukobwa ariko ararira
umuhungu wanje yarantwari naramuhaye amahera gure parcela ni yayiguze sizi ubundi nawe ngo naramuhaye amahungu mahera gure television ni yayaguze ibintu byinshi yose rero muri association muri hamwe biroroha cyane kubirotorera inyinshi je nitwa Isaac Classic aguye muri SAUDIA mudukurikirana murakoze cyane murabayiteka kandi commentaire nziza zirakenegwa kuko ni commentaire zicafuzanya si nziza ku bantu nk'aba duha ibiganiro kenshi zakunda kubaca intege hariko haraba ama commentaire mabi bamwe bituragira na challenge yuko banatwima n'ibiganiro ugasanga ariko atinya ngo commentaire mbi canke nibindi ariko muriko muramutera intege muriko muramuremesha namwe biramuha inguvu nundi munsi kumbure kuturondera tukagira ikinigene wanashima kiryoshe kuruta iki murakoze cyane rero je as a classic Drizo cameraman international twari kumwe nawe jewe namwe tuzosubira undi munsi bye bye Isaac TV